urupfu umucamanza mukuru adaharirizwa rurinze ruza ntiruhusha uruje rutumbereye ruramuhitana akagenda ubutakigaruka ariko gutandukana burundu nabo mwahoranye abo usize bakarira agahinda kakabahotora mu mutima na cane cane iyo usize hari ico wabivye mu bantu ibi ubutabizi arabibarirwa yona bivuga yihuta yikinira ndetse atebura ariko umaze kubura uwawe ibi ucu byumva kabiri tutaratera intambwe kugira tukumenyeshe ibyo tuje kukubwira uno munsi byanka vyakunda wewe unteze amashwi kano kanya uramaze kumenya icitwa urupfu kuko hariho umuntu waruzi kera uno munsi utakibona kubera ko yasinziriye ubutikoma ino nkuru ishobora kutakorohereza ishobora kandi kutaryohera benshi nako ni nka bose kuko atawunezerererwa urupfu kandi nawe azi neza ko umunsi umwe ruzomutwara uramutse wo binezererwa biba bisa no kwibesha uruhande runini ko biruko rero tukaba tugihari kandi atari kwe twazanye iby'urupfu dukunde tubanze dukorere ku mafaranga hama tugaruke turabira hamwe ivya Perezida Paul Kagame byari vyagizwe ibanga ariko bikaba byamaze kuja habona Mana yacu warakoze watanze ikigo cy'ubuvuzi ukivukanisha n'ishengero ufite inshuti ya bose Simo kama rukokoye uwafashe yampaye isukari ewe kumbi biriko biraba muri ca kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose ntavyo wamenye kimwe cyaho igitega none ukuri kuzima nkamenya namba erega uzoga ivyakenye umviriza ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 10 kimaze kibayeho caciye gifata ingingo yo gutera agatwengo abantu bose bacitura mu kubagabaniriza ibiciro ku rugero rwa 50% haba ku miti ndetse no ku bikorwa byose bibera mu kigo inshuti ya bose bisigura yuko umuntu ari hinusu yayo yorishe erega nivyo nyene igitangaza rero mu kigo inshuti ya bose basigaye bagira sona na massage bakoresheje za mashini karuhariwe zimwe zikura ubucafu mu mubiri bumwe butera ibivyimba n'izindi ndwara izo mashini zifise ubushobozi bwo gusukura mu mubiri bigatuma imitsi zibuka amaraso agatembera neza hewe cya kigo kigeze hiyo urakibuza ariko yemwe nk'ibyo usanga bizimba wewe urakomeye muri ino misi turiko turigina yubire y'imyaka 10 ikigo inshuti ya bose kimaze kibaye massage zose bazikora ku buntu ngo ngwiki hogi tujane twigire ndikiremwe na uri kiremwe nyene yubire nziza y'imyaka 10 ku kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose nayo utwo turusho tuzomara umwanya urumerumara inshuti ya bose gikorera mu ntara ya Gitega komine Gitega umusozi Rutegama haruguru y'isoko y'inka bakure kuri 69 199 amajana 247 canke kuri 79 amajana 766 amajana 951 kaze namwe mu gacemwo abakene Yesu ni inshuti ya bose mu bikorwa byiwe byose inshuti ya bose ubuzima butatse amagara meza neza na neza Perezida Paul Kagame yagiye haraheze indwi nyinshi Paul Kagame atabonekana ahantu na hamwe mu maso yaba nabariya mukasanzwe abikora habe nagakacira mu bamwegereye ivyo biruko mu gihe hirya no hino inkuru zivuga iby'urupfu rwiwe zasumvye izindi bituma no mu vyandikwa hirya no hino mu binyamakuru atakindi biriko vyerekana inkuru ivuga ko Kagame yahagurutse i Kigali indege imushikana i Frankfurt ni mu Budage yo ihabwa amahigwe menshi n'abana bariya ugereranije n'iby'urupfu byo bikiri mu ntamatama agacerere gakabije k'ubutegetsi bwa Kigali guteranya amajambo mugiye kumva hasi General Muhozi Kainerugaba
bitumye ikirere mu karere gihinduka ibyaro rukurukuru hirya no hino rw'imikino bihinduka inkuru iteye ubwoba. Urupfu rwa Kagame. Paul Kagame yashitse ku butegetsi bw'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2000. Ni umuperezida yaranzwe no gufata ingingo ruhasha, azwi ku kintu cyo kutavugirwamwo, ariko akaba umugabo araba kure mu by'imigambi y'ibihugu, ivyo bita leadership na diplomacy, byose bihurira kukumva yohindura u Rwanda uburayi. Intwaro yiwe inyegejemwo urukundo rusize agahotoro, yahuramitse benshi bamukunda nkuko atakundi guhitamwo bafise, nubwo abaharurirwa mu mamiliyoni bakenguruka bakongera bagashima ubudashikirwa canke uburongozi, byose bihurira kuri uno mugabo Paul Kagame. Iyo tuvuze ukurongora canke uburongozi, mwumve n'ubundi bino abanyarwanda bita ngo ubudashikirwa canke kubukora ukaba uw'akarorero. Ibyo tuvuze ubihuje, utora impamvu y'imye ngoma byanse ko akugwa, ko ubona ko no munsi no mugabo mu mwaka uheze yongewe iyindi manda kugira abandanye kurongora u Rwanda kugeza ino ngoma ayatswe n'urupfu. Mu mezi yakurikiye Kagame yagarutse asa n'uwahinduye umwambaro, noneho ibinyegezwa byo mu ntwaro yiwe yo kwikunda no kwigungira ko biva mwibanga, bimwe bitangira kuja ahabona, atangira gutungwa agatoki n'amakungu ko intwaro yiwe inyegejemwo agahotoro katagira izina. Ibintu noneho birushiriza kuba bibi cane ubu bwa vuba mu ntambara ihitiye muri Kongo, ko ariwe yarayiri inyuma nk'ihuyu yitobora cane imisozi ishaka kwegeranya ibihumbi by'amabuye y'agaciro nyagara mu buseruko bw'igihugu ca Kongo. Ibi leta ya Kigali nta byinshi yigeze ibivuga ko, ariko Kagame we abandanya arabonekana ku rubuga rwa politike y'u Rwanda, akoresha amanama, afata ingendo n'ibindi byose biranga umukuru w'igihugu ko ariko arangura imirimo yiwe nk'ibisanzwe. Yamara igihe gitanguye kuba kinini kuva mu ndwi ziheze, ijwi ry'uno muyobozi ritumvikana ahantu na hamwe, atabonekana ahantu na hamwe. Ibi rero akaba ari byo abenshi bariko bafatira ko bavuga bati, kuki uno mugabo asanzwe yama mu binyamakuru, abonekana kenshi imbere y'abantu, yomara iminsi nkino yose adakakaza, hama na village urugwiro ntigire ico itangaza, hama tukizera yuko yoba akiriho. Ku rundi ruhande, inkuru zo kwizera zemeza ko Perezida Kagame yoba yarajanywe Frankfurt nkuko twabivuze, ni mu Budage, kubwo kuvugwa ingwara isanzwe imuvyuka kenshi, ndetse ngo si ijya mbere, ariko ubu akaba yajanywe ari ndembe, bimwe biteye ubwoba. Kuva uwo munsi wo mu ndwi zitatu ziheze, nta mutegetsi numwe mu babijejwe canke abo vyega aragira ico atangaje kugira yemeze canke ahakane zino nkuru ziriko ziravugwa. General Muhozi Kainerugaba, mukuru w'ingabo za Uganda, uno ni umuhungu wa Perezida Museveni, asanzwe ari ukuboko kw'iburyo kwa Perezida Paul Kagame, soma mbike canke inshuti magara. Ubutumwa yashize ahabona abicishije kuri X canke cahoze citwa Twitter, bwashize benshi mw'isi y'umwihwezo, bituma amakenga yongerekana kuko we yasa nuwo menera ibanga baririndiranye, twavuga ngo igishika canke baririndiranye ukurimenya
nubwo atatomoye ngo uwufise ubwenge yotoramwo ikintu canke yogira ico asomye muri no butumwa General Muhozi yamaze gushira kuri X. Buno butumwa burimwo igifungu cinshi ariko gifise ishusho y'ibimenyetso. Muhozi yabigenje gute? General Muhozi yafashe ifoto ya kera ya Kagame nuko ayiherekeza n'amajambo avuga ngo still my hero, Rukundo egumeho. Still my hero, ijambo ry'icongereza risigura ngo uzohora uri intwari yanje. Rukundo egumeho, ikinyankore co muri Uganda gisigura ngo urukundo ruganze. Byose biteranije utora iryungane rivuga ngo uzohora uri intwari yanje naho urukundo rugumeho. Wima ingoma ntirugasaza. Abahinguzi b'imvugo, abahinga b'amajambo nabano bitaba analyst bakaba basiguye ano majambo ya General Muhozi nk'uburyo bufobetse bwo kwihanganisha ababuze canke kwipfuriza iruhuko ridashira uwashengeye. Ibyo bita mu gifaransa rendre hommage canke imvugo y'agahinda yo kwerekana ko ubuze uwo wakunda. Bati kandi no bishobora gufatwa nko guhamagarira abantu guterera igisabisho canke gushinga icibutso igihe cose Kagame atoba akiri kw'isi y'abazima. Duteranije ibi na biriya harimo iby'abahinga b'imbuga bashikiriza, twakwegeranirije ibintu bine wohera ko ufatira ko bikaguha kwibaza yuko Perezida Paul Kagame yoba atakiri kw'isi y'abazima nubwo leta ya Kigali idashima gutangaza canke ngo igire ico ibivuzeko. Icambere, inkuru zihari ziremeza ko itariki 8 Kagame yurijwe indege y'ubutabazi nk'uko twabivuze hejuru, bamwihutisha Frankfurt mu bitaro byitwa Marine Horse Clinical Mers, yakigwa na muganga Emmanuel Hugo karuhariwe mu kuvura indwara z'ubwonko. No muganga Emmanuel Hugo asanzwe azwi cyane muri bitaro bya Marine Horse Clinical Mers, akaba ari karuhariwe kw'isi nzima. Umuganga avura indwara zo mu mutwe, no kuvuga indwara z'ubwonko. Akaba ariho bavuga yuko Perezida Kagame bamaze kumunyarukana n'indege bamushikije kugira akurikiranwe vyihuta. Kuva uwo munsi ntaragaruka, akaba ariyo mpamvu itariki 9 atigeze aboneka mu nama y'abaministre yafashe icemezo cyo gukura u Rwanda mu muryango ruhuriramwo n'ibindi bihugu byo muri CAC, mu gihe yategerezwa kuba hari, mbere agategerezwa kuba hari nk'itegeko, ariko Perezida Paul Kagame akaba atigeze aboneka muri ino nama yabaye itariki 9 z'ukwa gatandatu. No kuvuga ngo hakaba ari haheze umunsi umwe ajanywe mu Budage. Ikintu ca kabiri, itariki 8 z'ukwa gatandatu nyene hari hategekanijwe itangazo rivuga kwigaruka rya Covid mu Rwanda. Iryo tangazo rigira ko rirasohoka. Iyo batanguye kubona nk'inzira bazohava bitwaza. Rino tangazo ryasohotse itariki 8 z'ukwa gatandatu, abana bariya baribona nk'inzira leta ya Kigali ishobora kwitwaza mu gutangaza urupfu rwa Kagame. Ivyatangajwe kandi n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Bitabaye ivyo ikaba ari nkuru yafonzwe kugira abanyagihugu basamarire ivyo vya Covid canke corona ntibaronke akanya ko kwibaza kubw'ingwara canke ivyoshika ku rupfu rwa Paul Kagame. No kuvuga kino ca kabiri mucumve neza, itariki 8 z'ukwa gatandatu hatangajwe igaruka rya Covid mu Rwanda. Iri nitangazo ryabaye risohowe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu. Noneho abantu bakavuga yuko yoba ari inzira yakozwe kugira basamaze abantu ntibabe bakironka kanya
ko kwiyumvira kuri ibino bakavuga yuko yo bari n'inkuru yafonzwe nubwo babishize ahabona ariyo mpamvu bino bintu bya covid canke corona bitongeye kuvugwa kugeza no munsi kaba byahise biba agacerere nyuma yuko Perezida Paul Kagame yoba yaramaze kuburizwa indege. Ica gatatu, diaspora y'u Rwanda iriko irategura mwibanga ntangere amasengesho yo gusengera Paul Kagame, igikorwa kitigeze kiba kuva Kagame ageze ku butegetsi. Imyaka 30 irarumanye, ntabwo higeze hategurwa umunsi n'umwe canke habe ko kwita nk'isekeza mu rundi rurimi bita fundraising yo kuvuga ngo diaspora ni yicare isengere Paul Kagame. Vyumvikana yuko bino bintu birimwe ibibazo umugani wa yamvugo canke bishobora kuba biteye amakenga nubwo atawoshoka avyemeza, na cyane yuko itoba ari inkuru nziza. Ica kane, itangazo ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo n'abakozi bwatanze itariki 15 z'ukwa gatandatu butanga akaruhuko k'imisi indwi yose guhera itariki 1 y'ukwindwi. Noneho bakaba babicishije mu tangazo basabye abene gihugu kuzorihimbaza nako guzohimbaza iyo misi mikuru imisi indwi yose mu mutekano ntangere, bakayihimbaza mu mutekano ntangere atabisa n'akajagari biriko birategwa. Noneho akaba ari bwo bwa mbere n'ubundi kuri manda ya Kagame hatanzwe akaruhuko k'imisi indwi. Ino misi indwi ikaba irimwo uno munsi wo kwikukira n'umunsi bita wo kubohoka, ariko bakaba bahise bongeza ku imisi 5 yose izofata guhera itariki 30 ibandanye kugeza imisi indwi iheze. Ibi kandi ngo byibutse abantu ko hari haheze imyaka 30 badahimbaza umunsi mukuru wo kwikukira. Iyo tariki ikaba yahora iba bakabivuga nyene bisanzwe, none batanze indwi yose bati ibi nta bindi atari gusamaza abantu, ivyo mu Rwanda bita kujijisha mu mvugo yabo. Ibi kandi ngo birasaba gusoma ibimenyetso ko ino ndwi niyahera bazoca bahishuka abantu ko bariko bunamira Perezida babuze batanse Perezida Paul Kagame. Bino bihe by'umwijima u Rwanda rurimwo no munsi n'ibyari bwabe kuva Perezida wabo bakunda ageze ku butegetsi, ariko nubwo biruko ibice byose bigize leta ya Kigali ngo bibandanya gukora ukuri kwamye, nubwo nyene ubiserukiye we ameze nk'uwaburiwe irengero. Uwo ni Perezida Paul Kagame tumaze umwanya munini turiko turababwira. Umwe wese mu byo ajejwe ni muri bamwe bagize leta cyangwa igihugu muri rusangi arabandanya gukora ukuri kwamye, nubwo ababikurikiranira ahagufi bo bavuga yuko atamutekano babibonamwo. Ari nayo mpamvu abene gihugu bo ngo batewe umutima uhagaze n'agacerere ka leta, mu gihe bo hirya no hino badahengeshanya kumva inkuru z'agacamugongo zibabwira ko Perezida wabo Paul Kagame yoba yagiye kera, bakagira ubwoba bwo kubivuga. Birumvikana mu gihe gikwiriye kitarimwo ugusamara agateka ka village urugwiro, turavuga Presidence y'u Rwanda, birasaba ko kiyambika umutamana bitewe kandi no kucubahiro baha nimero w'igihugu, bagatanga imforo nziza kubiriko biravugwa bitandukanye. Muri ico gihe umuco ubereye w'ubutegetsi woba inzira y'umuti witangwa ry'umuco abanyarwanda bariko barabira mubwira kabiri, hama kubungabunga ugweze n'impore by'amahoro by'igihugu cabo cubakiye ahanini kuri uno mugabo Paul Kagame, bigasakara abene gihugu bakongera guhumurizwa. Utoye iki? Usanze koko Kagame akiriho canke yaritavye umuremyi? Igikuru dusengeranire twibuka kandi ko natwe igihe kigeze tuzitahira, bityo twame tugavye kuko atawuzi umunsi canke isaha. Ino ni Diko Entertainment, je nitwa Ndikuriyo Leonce the Son of God, umuremyi w'isi n'ijuru abarinda aho muri hose. Ciao ciao.